Tuteramire urugo rwacu urugo rwiza ijuru rito. Murahawe ikaze gukurikirana ikiganiro Tuteramire, ikiganiro tugiye gutangura muzoza murakurikirana misi yose ya kane y'isabato isaha 1 z'ijoro. Ikiganiro mushikirizwa na Jimmy Nishimwe, yaje kuba imbohe ya Kristo kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Urugo rwiza ni ijuru rito. Urugo rwatanguye mu gihe c'Imana, igihe Data, Umwana na Mpwemu Yera bari bariho, bari bagize urugo. Iyo twumvise urugo twumva ijuru. Igihe Imana yari imaze kururuka igashiraho inosi yacu nayo nyene yari ikenewe kubonekamwo ikintu gisa n'ijuru. Bumwe bwaboneka hagati y'Umwana na Data hamwe na Mpwemu Yera, hamwe bwoboneka mu kindi kintu co kw'isi. Ico kintu naco co kwitwa ijuru. Muri iyo nzira igitabo c'Itanguriro igice ca mbere, igihe Imana yari imaze imisi 6 iriko irarema, umunsi ugira gatandatu yaremye umuntu. Igitabo c'Itanguriro igice ca kabiri harabitwereka neza ukuntu Imana yabigenje. Yamubumbye mu mukungugu, imaze kumubumba mu mukungugu imuhumekeramwo impwemu y'ubugingo, aca ahinduka uwufise ubugingo. Niko guca yitwa umuntu, yitwa Adamu. Imana imwegurira isi n'ivyari birimwo byose, ivy'Imana yari yaremye byose kugira ngo abiganze, abitegeke. Muri ino si itagira icaha nta kintu na kimwe umuntu yarabuze. Mbega n'igiki yabuze icaha kitaraza? Nta kindi. Igihe Imana yamujana mu bikoko byose ikamubwira ati Adamu niwite bino bikoko amazina, Adamu aratangura. Ica mbere acitwa impene, ica kabiri acitwa intama, igikurikira acitwa intare. Ibikoko byose, haba ibiguruka, haba ibigenda kw'isi, haba ibiba mu mazi, byose abyitwa izina. Adamu agira umubabaro ukomeye cane, kubera yuko yarabye mu vy'Imana yose yaremye, ntaco kumuteramisha, nta kirimwo bahuje, boganira, bogendana, boraramana kikamuremesha. Adamu yisanze hari ikintu abuze, maze Imana irabiraba, ntabwo nashaka kukiguha utabigombye. Kuvana rero ubigombye ngiye kukiguha. Bagenzi, ntabwo umusore bakwiye kumuhatira kurondera uwo bazokubakana, ariko wenyene niwe akwiye kubyihitiramwo, akabona yuko hari ico abuze hama akakirondera. Muri iyo nzira nyene Imana isinziriza Adamu mu rubavu rwiwe, irukuramwo umufasha bikwiranye. Adamu arasemera aravuga ngo ndagiriwe umugisha, ndabonye uwo duhuje akara ko mu mara yanje, azokwitwa umugore. Bisobanura ngo ufise ubugingo, ariko kandi ubwo bugingo si ubwiwe, ni ubugingo bwakuwe mu mubiri wanje. Muri iyo nzira nico gituma umugabo azosiga se na nyina akagenda kwibanira n'umugore wiwe, akaramata, bakaba umubiri umwe. Ntabwo ari umugore azosiga se na nyina
ngo agende kubana n'umugabo wiwe akaramata, yamara Bibiliya imbarira ngo kuko umugabo ari we azosiga se na nyina, hama akagenda gushaka umugore wiwe, bagaca bagenda ahandi hantu bakabana akaramata, bamara bana akaramata bagahinduka umubiri umwe. Guhinduka umwe, ibi byonyene nibyo bishobora guca bituma urwo rugo ruhinduka ijuru rito. Ubundi iri vuga rikoreshwa mu kuvuga ngo bazoba umubiri umwe muri Bibiliya y'Igiheburayo, ni naryo rivuga rikoreshwa mu kuvuga yuko hariho Imana imwe. Koko ubumwe buri hagati ya Data, Umwana na Mpwemu Yera butuma ijuru ryitwa ijuru, nibwo bumwe bukwiye kuboneka hagati y'abubakanye kugira ngo bishoboke abe ijuru rito, kugira ngo urwo rugo rushobore kuba ijuru rito. Urugo rwiza, urugo rutunganye, urugo rurimwo urukundo, urugo rurimwo ubumwe ni ijuru rito. Mugenzi uriko urakurikirana ikiganiro turuteramire muri uno mugoroba, aho tugomba guterama dukurikirana ikiganiro nk'iki kidukangurira guhindura ingo zacu ijuru rito. Ndaguhamagarira kugira urukundo nk'urwa Yesu, ndaguhamagarira kureka ubumwe buri hagati ya Data, Umwana na Mpwemu Yera ngo abe ari bwo buganza urugo rwawe. Ndaguhamagarira mugenzi kureka ukwitanga gukomeye kwa Data n'Umwana na Mpwemu Yera, haba ari byo biranga abagabo bose bakurikirana kino kiganiro. Ndahamagarira kandi abana bato ku kuntu Yesu yicishije bugufi akemera kwitwa umwana imbere ya Data, akaza hano ku isi imbere agacika nkatwe. Nicyo gituma ndaguhamagarira nawe mwana mu rugo usanzwe urimwo, ukwiye guca bugufi imbere y'ababyeyi bawe kugira ngo urugo rwawe, urugo usanzwe waravukiyemwo, rushobore kuba ijuru rito. Kandi nk'uko Eva yamye yubaha umugabo wiwe Adamu, akamenya yuko ari igihimba kimwe c'umugabo, nawe Eva umwakino gihe ndaguhamagarira kurabira akarorero kuri Eva. Kandi nawe mugabo Adamu yamye afata nk'ikintu gikomeye Eva. Igihe cose yabona Eva, yabona akagufa ko mu magufa yiwe. Nawe ndaguhamagarira mu gihe ukurikirana kino kiganiro ngo wemere uraba umugore wawe akagufa ko mu magufa yawe, kugira ngo nk'uko ijuru ryitwa ijuru kubera urukundo n'ubumwe biri hagati ya Data n'Umwana na Mpwemu Yera, nawe urugo usanzwe ubayemwo, urugo rwawe wa mugabo we, urugo rwawe wa mugore we, urugo wavukiyemwo wa mwana we, kugira ngo rushobore kuba ijuru rito, urugo rwiza, urugo rwiza, urugo rukristo, ijuru rito.